Matayo 16 umurongo wa 18 avuga ngo nonje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nino jambo twebwe riturongoye muri uno mwaka rivuga ngo nanje ndakubwira kuri Petero. Haleluya, haleluya. Ni Yesu abivuga, si jenda bivuga. Umve, Yesu arakubwira ngo uri Petero. Bana Petero izina, ariko Petero rutare. Haleluya, haleluya. Icoma uno mwaka Imana twese ikaduhindura ibibuye binini yubaka ku ishengero ryayo. Haleluya. Ikadukiza intege nke, ikadukura ku rubingo rutwagwa n'umuyaga, ruzungazunzwa n'ibintu ibyo ari byo byose, ariko ikaduha kuba ibi bibuye binini, uru rutare yubaka ko ishengero ryayo. Kandi nta handi biva, ni mu kwihishurirwa. Haleluya. N'iki jambo ry'Imana rivuga ngo kandi kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje. Kuri iryo hishurirwa wagize ukamenya ko ndi Kristo, umwana w'Imana nzima. Haleluya. Nzokubaka ku ishengero ryanje. Ndakwifuriza umwaka wo kumenya Imana kuruta uko wari uyizi, umwaka wo guhishurirwa Yesu gushasha. Haleluya. Rero Imana ibaho umugisha, kandi Imana ishimirwe ibikorwa igenda ikora. Ibi bariko barashingira intahe, bariko barashimira Imana. Imana irushirizeho kubakoresha, kandi nyene irushirizeho guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Amakuru aradushikira, kandi natwe bidutera intege. Haleluya. Kuko Imana yanyu niyo Mana yacu, kandi ibyo ikora muri mwebwe ishobora kubikora n'iwacu n'ibirushije. Haleluya. Yesu arushirizeho guhabwa icyubahiro no gushirwa hejuru mu gihugu cyacu no mu mahanga yose, nk'uko umurongozi yabivuze. Yesu abahezagire. Reka ngarukiriza aho rero, avuze ko turi kumwe n'umuryango. Madamu n'umwana baraza kuza mu gikorane cya kabiri, kandi n'ishengero barabatasha, mwakira intasho zabo. Yesu abaha umugisha. Dukoresha umwanya rero neza, sibyo? Dufise munini cyane, dusigaranye munini, ariko kandi sinza no kwihuta cyane, kuko nibyashoboka nzogaruka, sibyo? Ngarutse kuwa Mungu uzogera hari icyo byaba bitwara. Sawa rero, numva ni ntabiheza, nzogaruka kuwa Mungu uzi. Nimwanyemerera muga. Imana ishimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana. Matayo igice cya 13 umurongo wa 44. Matayo 13:44. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ubwami bwo mu ijuru busa n'inzahabu zanyegejwe mu itongo, umuntu yazubutse ko. Icambere wumve, arazihisha. Amica kabiri aragenda. Mugabo icya gatatu haca havuga ngo umunezero umutera gushora ibyo afise byose agura iryo tongo. Haleluya. Uca akarongo kuri aya majambo avuga ngo umunezero umutera gushora ibyo afise byose. Haleluya. Tuyafatanya n'aya majambo yo mu Bifilipi, icete Pawulo yandikisha ishengero ry'Abifilipi, igice cya 3 umurongo w'7 n'uw'8. Hari amajambo avuga ngo ariko ibyahora bimbera inyungu
ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ubwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe. Ico atanga igituma ngo kubw'ikibirenge nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ugororotse, ndagushimira ko uri Imana yahisemo kutwihishurira. Ndasenze muri kano gatondo nisengera ishengero ryawe, abahungu n'abakobwa bawe, abapapa n'abamama, kugira ngo Mwami twese hamwe muri kano gatondo twugurura amaso y'imitima yacu, utwihishurire, uduhishurire ubugira kandi uwuri, uduhe kukumenya ukundi gushasha, kugira ngo bidutere Mwami kukubaha, bidutere Mwami kukwiha ku rundi rugezo, bidutere Mwami kugukorera. Paulo Mwami avuga no majambo akavuga ngo kubwo kukumenya ibintu byose byahindutse ubuhombe, ibintu byose byarahindutse. Ndasenze Mwami kugira ngo uduhe kukumenya, kugira ngo imvugo zacu zihinduke, imibereho yacu ihinduke, uko dukora, uko tubayeho, ubuzima bwacu bwose buhinduke. Mwami Imana ugororotse, uhishurire ubugingo bwanje, uhishurire ubugingo bwa mwene data, uhishurire Mwami uwo bakiri hano yinjira asohoka, uhishurire Mwami ushobora kuba ari hano Mwami Imana amaze igihe kirekire, Mwami Imana ugororotse, ari mu ishengero yibaza ngo yarakumenya ariko atakuzi, ariko kandi natwe ubwacu twishuriye ku rundi rugezo. Mwami Imana ugororotse, turushizeho kukumenya ko turacakeneye kukumenya. Mwami Imana ugororotse, urakoze. Koresha ijambo ryawe, muhemu wawe avugane n'umuntu umwe wese, muri byose izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndabisenze mu izina ryera rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka tuganire kuri ano majambo afite ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubutunzi buhebuje bwo kumenya Kristo. Haleluya. Umwanya umwe nari niyumviriye ngo umunezero uhebuje, mugabo nahisemo kuvuga ngo ubutunzi buhebuje bwo kumenya Kristo. Imana ishimwe cyane. Dusomye ibi bice bibiri bya Bibiliya bifitaniye isano. Dusomye aya majambo Yesu ubwiwe yivugiye aca umugani agereraniriza ishengero iby'ubwami bw'Imana. Ni imigani ikurikirana, ishobora kubishika nko kuri 6. Imana dufashe cyane. Ariko ababarira uno mugani abara ngo ubwami bwo mu ijuru busa n'inzahabu zanyegejwe mu itongo, ngo umuntu yazubutse ko icyambere arazihisha. Iki sinza kugihagarara ko cyane, muga naco ikindi kubera iki yazihishije. Haleluya. Arazihisha kuko ntiyashaka uzimutwara. Imana dufashe cyane. Haleluya. Navuze ngo iki sinza kugihagarara ko cyane, ariko ndakavuge agakiza kawe no kuye kukanjanjwa ko. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri Bibiliya ikivuga ngo aragenda. Mugabo ndaza guhagarara cyane kuri aya majambo akurikira ngo umunezero umutera gushora ibyo afise byose. C'était joie. Uyu munezero ubwami bw'Imana, uyu munezero guhishurirwa Yesu,
uyu munezero wo kumenya iri tunga rihebuje dufise muri we, uwo munezero wo guhishurirwa iri zina riruta ayandi mazina yose. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Haleluya. Muri no minsi numva jewe ngize iminsi kweri mwe mu Imana ikaranyigisha rikaramishurira rikaranganiriza kuri Kristo. Haleluya. Paulo agera ahantu ahanyene nibatse ko ari mu Bifilipi mu gice cya 2 mbere akavuga ngo yahawe izina riruta ayandi mazina yose. Haleluya. Kugira ngo amavi yose ayivyo mu ijuru, ayivyo mu isi n'ay'ivy'ikuzimu afukame mu izina ryiwe, ngo n'indimi zose zature ko Kristo ari umwami. Mu Banyefeso igice cya mbere ku murongo wa 21 aca avuga ngo Imana yamushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa mu isi, ngo kandi si muri kino gihe gusa, ngo ariko no mu gihe kizoza. Mana ishimwe cyane. Uwo niwe twamenye, uwo niwe tuvuga, iryo zina rihambaye, iryo zina riruta ayandi mazina yose, uwo yashizwe hejuru y'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Nubwo butunzi ndiko ndavuga muri kano gatondo duhishurirwa bugatuma ibindi byose bitakaza agaciro. Haleluya. Uyu muntu rero Yesu aravuga ngo uyu muntu amaze kugwa kuri ubwo butunzi, amaze guhishurirwa ubwo bwami, Imana ishimwe cyane, ngo umunezero wo kugwa kuri ubwo butunzi. Haleluya. Birashoboka ko yari yaraburondeye igihe kirekire. Haleluya. Yari afise ikintu arondera, yari afise ikintu akenye, yari afise ikintu yumva ashaka. Mana ishimwe cyane. Yari mu ruhigi rwacu, yari akirondera, yari ko arakirondera. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Mu gihe kanaka ngo akigwa ko ahantu kinyegeje ubwo butunzi. Haleluya. Amaze kubwubuka ko Bibiliya iravuga ngo umunezero yagize, kuvuga ati ndaguye aho nabirondereye igihe nari maze. Mana ishimwe cyane, ndabibonye. Haleluya. Ngo aca aragenda agurisha ibyo yari afise. Bavuze ngo ngwiki byose, byose, ngo araza agura ryato. Bibiliya yavuze ngo ibyo yari afise byose, nta na kimwe yasigaye. Kuko nk'uko Pawulo yaca bivuga, yasanze ibyo yari afise byose atagaciro bifise abigereranije n'icyo aronse, n'icyo yubutseko. Haleluya. Sinzi uyu munsi agaciro Kristo afise mu buzima bwanje nawe, ariko ndashaka kubarira ngo agaciro Kristo afise mu buzima bwanje nawe karaza kugaragarira muri kino gikorwa cy'ukuntu twashoye ibyo twari dufise byose, kugira ngo tuze tugumbire iryo tunga rihebuje yitwa Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo umunezero, c'était joie débordante, uyu munezero mwinshi cyane ngo umusunikira kugenda ashora ibyo yari afise byose. Ariyo majambo rero mu Bifilipi rero Pawulo agaca bitomora, agaca avuga ngo kubwo kumenya Kristo Yesu, agaca avuga ngo ndamugereranije n'ibindi, nasanze ibindi byose atagaciro bifise. Ubandanije amajambo yo hepfo agera ahantu akavuga ngo ibyahora bimbera inyungu ndabyiyumvira ko ari ishano. Naratangaye
somye Bibiliya y'ikinyarwanda mande fashe cyane bakoresha ijambo peut-être mumbabarire mugani ko biri niko vyanditse bo bakoresha ijambo ngo nasanze ari amazirantoki niko mu kinyarwanda bakoresha ivyo bintu umuntu adashobora gukoresha intoki agereranije Kristo n'ivyo yarafise yahora yita ubutunzi n'ivyo yarafise byari bifise agaciro mu buzima bwiwe n'ivyo yarafise byari byarafashe ikibanza mu mutima wiwe n'ivyo yarafise yari yashitse ko yumva bikomeye abigereranije no kumenya Kristo yarabiravye asanga n'ibintu atoba gikoresha intoki n'ibintu atagaciro bifise ariko mu nyumve neza haleluya ibisigura ko ibyo twari dufise tutaramenya Imana nk'ubutunzi bica bitakaza valeur mu buryo bw'ibigaragara bica bitakaza agaciro kavyo mu buryo bw'ibigaragara haleluya amafaranga gumara amafaranga inzu igumara inzu abana bagumara abana umugore agumara umugore umugabo agumara umugabo haleluya n'ibindi byinshi woshira ku imodoka ari nuko icubahiro umuntu afise arakigumana ni giki Paulo ashaka kuvuga ndashaka hano hantu ngo tubitahure neza nibisigura yuko ivyo bintu noneho umuntu yarafise atari vyiza nibisigura ko ivyo twari dufise by'ubutunzi mu buryo kanaka bigaragara atari vyiza kandi ntibisigura ko gutunga ibintu ari bibi Mana dufashe cyane sico ndiko ndagomba kuvuga kandi sinaco Paulo avuga Mana dufashe cyane ariko Paulo avuga ngo iyo ndabigereranije nkabishira hamwe no kumenya Kristo nubwo bifise agaciro nubwo ari vyiza nubwo kandi ndanabikenera nanje Mana dufashe cyane nawe ubikenera natwe tubikenera twese tubikeneye Mana dufashe cyane acavuga ngo ivyo byose ubwo butunzi bwose iyo ndabigereranije ivyo byose sishobora gutanga nkuko nariko ndabivuga kugira abana beza kugira umugabo mwiza kugira umugore mwiza kugira amafaranga kugira imodokari kugira inzu Mana dufashe cyane kuba umunyacubahiro n'ibindi byinshi abantu bifuza gushika ko bogira indoto zabo Mana dufashe cyane Paulo avuga ngo ivyo iyo ndabigereranije no kumenya Kristo Mana ishimwe cyane nsanga atagaciro bifise atari uko ari mu nyumve neza kandi ndashaka hano hantu tuvyumve nuko ndiko nabivuga suko bitagira agaciro mu buryo bw'ibigaragara ariko ndashaka ngo twumve neza ico Paulo ariko aravuga hano hantu ahantu avuga nsanga atagaciro bifise hehe mu mutima wanje sanga bitakiri vya mbere atari byo bicuzuye umutima wanje atari byo bikiganje umutima wanje kuko hari ico namenye kirengeye ivyo gikwiye kuba l'objet impamvu y'ukubaho impamvu attraction y'umutima wanje y'ubuzima bwanje y'ukubaho kwanje kose ni Kristo